kaze mu kiganiro inyurabwenge. Mu kiganiro inyurabwenge cuno munsi tuje kubabwira ibintu bitanu ugomba kwiyibutsa ukivyuka. Ibintu bitanu ugomba kwiyibutsa ukivyuka. Wowe iyo uvyutse ubigenza gute? Ukora iki? Oyambwira imbere yuko tuje mu kiganiro. Ibintu biraza kugufasha mugenzi. Inyurabwenge. Mu nyurabwenge y'uyu munsi ibintu bitanu ugomba kwiyibutsa ukivyuka. Inyurabwenge. Burya uko umuntu avyutse buri gitondo kurya umubiri ukeneye ibintu biwufasha nk'ibi by'amasport, kwiyoga, ibi byo gusenga, sivyo? Umubiri urakeneye ibiwufasha, ariko burya rero n'ivyiyumviro birakeneye ubifasha. Inyurabwenge. Ivyiyumviro vy'umuntu twita ku mubiri wacu, ntitwiteho kwitekerezaho ngo dufashe ubwonko bwacu. Korera isuku ubwonko mugenzi. Ubwonko bwawe bukorera isuku. Inyurabwenge. Ukorera isuku kubera yuko burya mu mubiri w'umuntu mu buryo bw'imitekerereze hacayo ibintu vyinshi. Burya mu mubiri wacu turafungura ibiharage, turafungura ibigori, ubugari bw'ubudodo, ibiyoba, amavuta y'ubwoko bwose. Hakagera igihe rero bakubwira ngo gira isuku umubiri wawe. Iyo utagiriye isuku umubiri wawe uzubona hatanguye ibintu bidasanzwe ku mubiri bivanye n'ibyo uwushiramwo. Turavyumva kumwe twese, ariko hari n'abavyumva cyane nk'abantu baba banywa inzoga, bakarya amavuta menshi, bakarya inyama nyinshi, bakafungura nyine ibintu birimwo indema mubiri nyinshi. Abo bantu baravyumva kunsumvya cyane gusumvya batabifata. Nuko hagera igihe bakumva yuko umubiri wabo ukeneye byo kugirirwa isuku. Nuko bumva ko bakeneye ku mubiri wabo umengo wazivye ko bogira sport. Ni ibintu vyiza cyane kandi mu bibandanye. Mugabo nimwigere mwibagira kugirira isuku n'ubwonko bwanyu. Ubwonko buragirirwa isuku. Bugirirwa isuku gute? Mu kuraba neza ibyiyumviro bibucamwo. Kubera yuko ababitohoje bavuga yuko burya ku munsi umuntu aronka ibyiyumviro biri hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 70. Murakuvyumva neza. Ku munsi umuntu aronka ibyiyumviro biri hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 70. Donc ibyiyumviro biducamwo ku munsi. Ibyo rero byiyumviro byose 80% ni ibyiyumviro bibi biducamwo. Ibyiyumviro byiza biducamwo ngo ni ibyiyumviro 20% gusa. Ikindi baca bavuga ngo ibyiyumviro 90% ni ibyiyumviro byisubiriza. Rero twicwa n'ibyo twiyumvira. Ibyo dutekereza bigira ingaruka mbi ku mubiri wacu. Mu kiganiro nabahaye ejo bundi narababwiye n'ingene ivyiyumviro vyacu bishobora gutera diare yo mu bwonko. Narabahaye ibintu 11 kandi vyerekana yuko umuntu afise diare yo mu bwonko. Ibi vya depression bigica mu vyiyumviro by'iwacu bikadutera n'ingwara zimwe zimwe. Ugiye muri archive y'umuvugizi aho munsi gatoyi ico kiganiro nti kiri kure cyane. Rero twicwa n'ivyo twiyumvira, ibyo dutekereza bikava bikagira n'ingaruka mbi ku mubiri wacu. None rero ukivyuka ubwa mbere wokora iki? Banza ukontrole ivyo wiyumvira ukivyuka. Iyo bikontrole yo kivyuka bituma wirwa neza. Ukagerageza rero ukaba mu vyiyumviro vyiza gusa. Vyiza ikintu ari kibi kikuciyemwo nyuma ukuza ukacigiza imbere. Ibyo rero mu buzima bigengwa nuko umuntu aguma yitekerezaho. Iyo wiyumvira bibi ibikorwa byawe bica biba bibi. Wiyumvira ibintu vyiza ibikorwa byawe biba vyiza. Ntushobora kuvyumvira rimwe rero ngo wiyumvire bibi wiyumvire na vyiza. Iyumvire ibyiza gusa. Nizihe mbuto ngomba kubiba muri jewe muri kano gatondo nkivyuka. Ngira ngo harimo kumviza ikiganiro nk'iki. Ikiganiro kikubaka biri mu mbuto nziza kumbure. Mu kubiba biba imbuto nziza. Uzibiba hehe? Uzibiba mu bwonko bwawe.
amakuru ugomba kumviriza mu gatondo n'ayahe? Ugomba kumviriza amakuru ayahe mu gatondo? Wewe n'ubugira kabiri, biba imbuto nziza mu bwonko bwawe. Hari abantu bavyuka mu gatondo bumviriza amakuru mabi cyane, amakuru yo guhemuka gusa, abicanye, umugore yishe umugabo wamusutse kwa marike, umwana yataye umwana mu musarani yakoroye inda, amakuru mwe nayo. Ayo makuru rero niho agomba kuyumviriza mu gatondo. Kuraba amasanamu, usanga umuntu avyutse mu masanamu y'urukozasoni akivyuka nyene, biba bihambaye kuko biraza kwerekana neza ngo uza kwirirwa. Mbwira ivyo vyuka uraba, nanje nkubwira iki? Nkubwira uko wirirwa. Ari amakuru canke ari amashusho canke ari byo wumva mu matwi. None rero ukivyuka ni wirinde kuba mu makuru mabi kwiyo telefone yawe cyane cyane, ko benshi amakuru uyu munsi tuyabonera ku matelefone. Gerageza ntuje ku rumuri rwa telefone ukivyuka, kubera yuko urumuri rw'itelefone ruhuye n'ubwonko bwawe butarakanguka ni ibintu bibi cyane. Je ndabigereranya nuko nk'umuntu abatwara imodoka hama agihaguruka agaca yinjira mu giteze cya 80 c'ijana, umuvuduko nako 80 ijana. Ivyo ni ibintu bibi cyane. Tangura buke kugenda buke hama kaja mu murindi munini. Ni nkuko umuntu ashobora akavyuka yoga mu maso, akavyuka koga mu maso, akereka umubiri yuko by'ukuri bwakeye, mbere yuko aza kuraba telefone, agatembera hanze, umubiri ukamenya yuko hatakiri mwijoro. Ibihimba byo mu mubiri wiwe bigakanguka, ko turashobora gukanguka ariko ibihimba byo muri twebwe bitakangutse. Sinzi abantu barabagira indoto ugasanga umuntu ariko ararota. Byagenze gute? Akarota y'ubumengo hari umuntu yamufashe, ikintu cyamufashe, ucavuga ngo ni ibihume canke inkono amashitani. Mugabo sivyo, burya kenshi umuntu, umubiri n'ubwonko kimwe kiba cyatanze ikindi, ntivyavyukira rimwe. Ugasanga ku mubiri navyutse ndakanura, mugabo ubwonko ntiburavyuka. Uca usanga rero umuntu umengo ni ikintu cyamufashe, umakavuga ngo amashitani yarantembereye mwijoro, mugabo nuko biba byagenze, kimwe kikangura ikindi kitarikangura. Temberera hanze rero kugira ngo umubiri wawe umenye yuko bwakeye. Ntiwifuze gutangurira ubuzima bwawe mu bintu bitagira akamaro, mu bitera soni. Ariko nkuko nabivuze mu gatondo mugenzi, inkuru mbi abegeranije amakuru yejo nivyo biba bivugwa gusa. Warayacumise umwana, akana bafashe ku ngufu, ekipe yawe wafana yaratsinzwe ibitsindo 8-10, bikaguca intege, bigatuma mbere uca wirirwa nabi. Abantu baca bavyuka bafise umujinya n'umwijima muri bo. Vyukira rero ku kintu kigutera intege. Nk'iki kiganiro canje kivyukire ko hanyuma kigutera intege. Ibiganiro by'umuvugizi TV, ibiganiro by'inyurabwenge bica kwiyo televiziyo, gera subscribe kugira ngo byambe bigushikira mu gatondo, kumbura baje gusenga, ucuvyukira ku kiganiro nk'iki kikubaka. Nayo ubundi abantu birirwa bameze nabi kubera yuko bavyukiye ku makuru mabi. Vyukira kintu kigutera imbaraga, kigutera intege, ari jambo ry'Imana, ugusenga, kumviriza ibiganiro nk'ibi. Voilà, ibi biganiro birafasha abantu bashobora kuvyuka bavyumviriza, kuko baca bavyukana izindi nkomezi, izindi imbaraga bagiye ku murimo wabo, kubera yuko bari ibiganiro byabubatse. Ubugira gatatu ariho gushira umwanya hagati y'ibikubaho n'ingeno vyifatamwo. Abantu benshi baragira ikibazo ku bintu bibabayeho, ingene bavyifatamwo. Burya ikibazo kidushikiye kiza gifise 100%, mugabo rimwe no kwita les conséquences néfastes, ingaruka biza kutugirako si nyinshi, ni 20% gusa, mugabo ingaruka nyinshi ziri kukugene tuza kuvyifatamwo 80%
ni ingene tuza kuvyifatamwo bigira ingaruka mbi kw'ico kintu cabaye. Dufate n'umuntu mwashwanye, inyuma ariko aragushwanira, uko kugushwanira kwiwe ingaruka 20% niho hari ikibazo gusa, n'abundi 80% ni ingene uza kuvyifatamwo. Hari abantu rero batazi kwitegurira kuza kwakira abantu bataza guca mu nzira zabo mu byo bifuza. Ugasanga nk'ubugiye ku kazi habaye umuntu agusuriye ko ibiziba ari mu modoka yiwe, wewe itegura ingene uyo muntu ushobora kumwakira neza. Kumbura afise ikibazo muri we, kumbure yarayashwanye n'umugore, kumbure ku kazi yacererewe, ariko ntutangure kwibaza yuko yoba abona yuko ariko utarayigura nawe. Ntashavuga ngo nzotinda ndayiguresha. Oya, sivyo. Aho bugiye mu gukuza ikibazo, mu gukuza ikintu kitagomba gukura ngo kibe kirekire, kubera yuko wavyutse witegurira kuza kwakira neza umuntu wese, kugerageza kumwakira neza. Kuko usanga bigoye umuntu wese aza guca mu nzira utari wifuza yuko muhuriramwo. Nakarero naguhaye kuko umuntu ashobora kugenda yihuta ku kazi hanyuma akagusurirako amazi y'ibiziba, wewe itegure kumwakira mu rukundo rwinshi no kumubabarira, kubera hari igihe yihuta ku kazi canke afise ikindi kibazo muri we, yagize ubusamazi. Kubera iki? Yarayashwanye n'umugore wiwe, ntibaraye baryamye kubera yuko ibibazo. Wewe rero musumbe hanyuma uvyakire, kandi uniyibutse rero muri wewe ingero ugomba kwifata imbere y'amwe n'ivyo bibazo, uvyiyibutse. Ubugira kane, ibibazo ugize menya yuko aza kuba ari amahirwe yo kwiga. Ibibazo muza guhura uyu munsi ukivyuka n'amahirwe ugize yo kwiga, kubera yuko narabibabwiye ngaha ku isi umwanya wose uhamara uri kuriga. Isi ni ishure, isi ni ishure, umwigisha n'ubuzima. Aho uyu mwigisha atandukaniye n'abandi bigisha nuko uyu mwigisha aribwo buzima buguha ikibazo imbere yuko ukwigisha, mu gihe mu bindi bibazo bisanzwe batangura kukwigisha ariko hanyuma bakaguha ikibazo mu nyuma. Ariko umenya neza yuko ikibazo mwigisha asanzwe aguha ni kibazo cyo kusuzuma nuko wibuka ivyo yakwigishije. Ubundi ntibisigura yuko ibyo wakoze ubizi canke wabiyobewe. Eka noneho ushobora kuyoberwa ibibazo vyo mw'ishure ukamenya ibibazo vyo mu buzima, kubera yuko isi nayo n'umwigisha. Hari abantu muzi tuzi babaye abambere mu mashure, mugabo uno munsi ibibazo vy'ubuzima vyagiye bibananira, birabata kuwa amazi. Kandi ukamenya yuko iyo tubuze umuntu yigishijwe n'ubuzima tuba duhombye cyane, tuba duhishije inzu y'ibitabo mbaye nka wa wundi. Inzu y'ibitabo ibihiye. Rero ngaha waje kuhigira, waje kuhakura isomo. Ico kibazo rero uhuye naco gishobora kubera isomo. Waje kandi kwiga urukundo, ico kibazo gikurikira abantu urukundo. Kakarero nabaha wa muntu yagushira ko amazi n'imodoka yiwe muri abantu urukundo. Uhigire kwihangana, kandi nivyo vyakoze ngaha ku isi. Uhigire kwihangana. Kwihangana ni ikintu gikomeye kinaniza abantu benshi, ariko kandi wigisha abantu. Uri ngaha ngo wigisha abantu, mu kwihanganira abo bantu uri kurigisha abantu, kuko hari abandi bantu binanira kwihanganira abandi uri kurigisha. Rero ivyo ni ibintu bihambaye vyuko ibibazo uza kugira uyu munsi ugomba kuvyitegurira hama ukabikuramwo isomo. Ubugira gatanu, ni gutangurana umunsi amashimwe. Tangurana umunsi amashimwe mugenzi. Si bose bavyutse nkuko wewe uvyutse. Ni naho mbere nari guhera ncene kubemera Imana, abasenga. Tangurana amashimwe ugira uti Mana ndagushimiye kuko uyu munsi urawunyongeye. Ndagushimiye yuko ushimye yuko uyu munsi wohava ukambera igisubizo mu buzima bwanje. Hari byinshi ba wateguriwe, ndagushimiye Mana. Amashimwe. Hari abandi bapfuye nawe si ko Imana yabanse irabakunze, irabakunda, mugabo nawe abanyina hazimana n'abakiriho
nawe guhaye akanya keza kwinyana. Yishimire rero ivyo yaguhaye, ivyo yahaye abandi, ku mahirwe yamiguha, ku mbabazi zayo. Biba bihambaye cyane. Amashimwe ni ikintu gikomeye cyane, n'Imana ubwayo ironka ahihera kugira ngo yongere kukugabira, yongere kukugirira neza, kubera yuko Imana irabona yuko urokonesa, ubona ingene wagomba kuvyitwaramwo, ingene ibyiza yakugiriye irabona ko bizirikana. Hajya ngo iyo dushima tuba twongeje. Imana nayo n'umuvyeyi iratwongera, ikatuvotorera, ikaduha mbere n'ibyo kubaka kuyisaba, kubera yuko twavyuze mu gatondo tuyishima, tuyikengurukira, tuyininahaza, tuyitazira, tuyiragiza mbere n'umunsi. Ariko ibyo biherekezwa no kwibaza akabazo kamwe uti mbega hamwe uyu munsi, niko ndashima, hamwe uyu munsi kuba ubaye uwa nyuma wo kuba kw'iyisi, bakabimbwira ko uyu munsi ubaye uwa nyuma, nobandanye ibyo nari nateguye. Usanze ari ego, usanze ngo bibandanya, no kuvuga yuko wewe uba uri mu muhamagaro wawe, uri mu muhamagaro wawe. Mu gatondo rero umuntu agomba kuzaraba yuko ari mu muhamagaro wiwe, kandi kivyerekana nuko mu gihe uyo munsi goba uwa nyuma kuri we, aza gusanga atakibazo na kimwe afise, ariko abandanye ivyo ariko arakora. Nimba ari umukinyi w'umupira yateguye kuza gukina saa 8, abananyeza gukina kubera yuko muri we asanzwe yiteguye. Nagiye kubona abantu dutinya urupfu, dutinya ejo hazoza, kubera yuko uko tubayeho none ubu mwaka kanya biba bifise amahinyo, ntibiba ari byo, biba birimo akangonongono. Ubundi mbaye neza mu mwanya wanje, nivyo by'urupfu ntiwobitinya, ahubwo ikibazo no kwibaza, mbega uyu mwanya wanje ndiko ndawukoresha neza? Bisana bya bindi byo kuramba. Hamwe umuntu agira ati icoma kuramba, oya kuramba sibyo bihambaye, ahubwo ikintu kiba gihambaye no kumenya, mbega uyu mwanya wanje mfise, uyu mwanya Imana yampaye, uyu mwanya maze ngakuze ndiko ndawukoresha neza? Naho ibyo kuramba vyovyo umuntu yoramba imyaka n'imyaka, mugabo ugasanga ameze nk'utabayeho, kubera yuko umwanya wiwe, ibihe vyiwe, uko yabayeho yagiye abikoresha nabi. Ikibazo rero ugomba kwibaza uko bukeye uko bwije, cyane mu gatondo ukivyuka, iruhande yo gushima, nimba vy'ukuri ukiri mu mwanya wawe, nimba uri mu muhamagaro wawe. Nakubwiye ingene ushobora kubibona, ni mu gihe ikibazo wibajije uti hamwe wowe umunsi wa nyuma vyogenda gute, usanze wobonanye kuri ivyo uriko urakora, uba uri mu muhamagaro wawe. Inyurabwenge y'uno munsi rero igarukiye ngaha. Imana ibahezagire mu bisangiza abandi, tundanye twiga gutyo duhindure ingene twiyumvira n'ingene tubayeho. Murakoze, mugira umunsi mwiza. Inyurabwenge muhejeje kumviriza ikiganiro